Hello bakunzi ba Eric Burundi TV, ndabaramukije mwese aho muberereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese mudukurikirana mudahengeshana. Hiduje yumva njya Simba from Sweden ntare mu manuko. Imbere ya kamera ndi kumwe na Pasteur Egide Mukristo, aho tugira tuyaga ibintu n'ibindi ku nyigisho z'ijambo ry'Imana. Turaza kuyagadisha, ndagutumiye gukanda subscribe nimba utaravuga kandi subscribe, hama commentaire yawe n'ikiganiro carangira. Ati karibu cyane mukozi w'Imana mu kiganiro. Merci, ndabashimiye. Kundi ncuro turongeye guhura aho novuga ngo haciye kirekire tutari bwasubire gukora mu kiganiro, ariko imbere ya byose nshaka ushobore kundamukiriza bari kukuraba muri kano kanya. Turabamwishane banwanyi, tunabasaba ikintu kimwe, mugire subscribe. Ana ibiganiro byiza byo mu buryo bwose ushobora kubafasha muri byose. Utarakora subscribe warasubiye inyuma kweli. Ego Pasteur Egide Mukristo, ndafise ikibazo nashaka kubaza. Hari uganda kwishure sinakwiteje. Tutarinjira neza ibwino buherutse twarakoze ikiganiro uravuga ati wari bya bivanye na kuri post wari washize ku rubuga isigura ati ko wazuye umuntu ashobora kuzugwa hakoreshejwe umuntu. Post abantu bakrititse ko ibintu byinshi, bamwe baravuga ati kubera iki mu muryango wanyu mufise nabo bapfuye, kubera ko tobagarukana. Ibyo commentaire nzimi mu commentaire bahuye nazo wavyakiriye post narayipostinze, ariko kandi nayipostinze bivana no kungene ni ntaye nashaka gucishaho. Iyo ntaye rero yari ntahe yo murozi, akabitubwira yatubwira amakode n'uburyo ngo ibintu bahora bakoresha. Rimwe na rimwe rero bumvise ikiganiro cyabafashije cyane, kiramenya n'amasokre amabanga yo mushimwe. Ego umunyu ujya akamaro ufise, umunyu no mu bintu bishobora gutuma inyatsi ibikoresha inyatsi gahunga. Umunyu rero ufise ibanga rikomeye cyane. Uhereye na kera hose ari umukozi w'Imana yagize kumena mu mazi yahora, ngo ayo mazi ntiyanyobwa abantu baca bapfa, amazi amera neza. Ariko rero byose bishobokera uwizera uburyo bikoramo, agari ku buryo bwo kubikoramo gusa. Ya ubundi buryo bikoramo bimatanye n'isengesho. Harabavuga ko Egide Mukristo Pasteur afise imyemerere itandukanye n'abandi bakozi b'Imana n'abandi madini. Afise ukuntu yemera we mu bitangaza cyane. Ko bivuga kwiki? Ibitangaza biri imbere. None gashaho ibitangaza biri imbere kuko na Kristo yarabivuze. Hazonyizera bazokoresha ibitangaza kuko n'ibyo nakoresheje. Nuko tutaranaba abantu ibyo yakoresheje umva twicara inyuma nko kwizera. Siguru rero ngo umuntu agomba kuguza kwizera kuko ibitangaza nimwe bigizwe n'umbona abakozi b'Imana. Okay, ikindi kintu kwikira abantu barifuza kumenya uburozi canke umurozi n'umupfumu, abo bantu babiri baremerewe kuja mu rusengero? Barajayo no gusenga barajayo. Gusenga kw'abanyafrika kesi si umugenzo se. Kugeza abagira ubuntu bakanguka benshi n'umugenzo. Kuja ku mupfumu n'icyaha, kuraguza n'icyaha. Harabavuga yuko dufise imyizerero twaronse dukuye mu bazungu, ariko ijambo ry'Imana bivuga ati ntukagira izindi mana mbangikanye taraja. Ariko tugaruka kuri iki, turazi nuko guhera bwa mbere abarundi canke abafrika twe dufise imyizerero y'iwacu, ariko hamaze kuza abazungu batuzaniye imyizerero rwawe turayizera. Mbe kutizera imyizerero y'abazungu akizera imyizerero y'abasogokuru, aba ataramenya ukuri canke abari mukuri? Ntabaramenya ukuri iki, kubera ko agakiza twazaniwe nako kuri kandi karimo bigaragara. Katwigisha inzira nziza yo kuba Imana n'ubwitonzi ndetse no kwirinda ibyaha n'ikibi cyose. Katuyobora mu nzira y'impwemu nziza n'ukuri. Natwe bayirimo turamaje kubona ko hari mitandukanye. Bitandukanye rero n'ibintu by'abasukuruza bya nyawindi, gutanga ibitambo, kugirante, kwiyo kimyutsi, kwambara ubusa bazunguruka amajoro. Ibyo urumva ko n'itandukaniro ni mu gakiza abazungu batuzana. Imana bayezegere kuko nagakiza gatanga ubuzima. Yego. Harabavuga yuko
uko umuntu atabatijwe ashobora kuja mu ijuru, umuntu atabatijwe adashobora kuja mu ijuru, kandi bakerekana imirongo iri muri Bibiliya. uzobanzanira abanyecyo mirongo Bavuga ko utabatijwe adashobora kuja mu ijuru. ni guca mu nzira Yesu yaciye muri Yesu yabatijwe. Utabatijwe ntashobora kuja mu ijuru. Reka na Yesu yarabatijwe. Umva utabatijwe nyene nawe uravyemeje kadashobora aja hehe. Tugaruka kuri iki, kuri basogokuruza bacu batashoboye kuronka ugakiza, bobo ivyabo vyo byameze gute wisunze bivuga ngo ahatari ibyagezwe aca n'amabwirizwa habaho ibihano bishika hatinze no kwiyumvirwa, amabwiriza sinzi no kwiyumvirwa. Ariko Pawulo akongera akavuga ngo abantu babayeho ngo bafise ibyagezwe byaho, ngo ibyo byagezwe byaho ngo iyo babyubahirije ngo bashobora kuramiriza bakabandana. Usigura ngo no mu muryango wanje hariho ibyagezwe by'umuryango wanje ushobora kubirenga ko ushobora je kuguhana ubwo warenze ibyagezwe by'umuryango wanje. Rero tuvuze yuko abo tucizirira kimwe ko tuje mu muriro bose, kandi abanyine bafise ibyagezwe bibatera kuyoboka Imana canke iki, tugasha tuvuga nko mega turikunda gusa tuba twikunze, ntabwo tuba dusizemo ukuri kwa byose. Ariko Bibiliya ndayikunda cyane, ngo izotora umugeni wayo izomukura mu masengero yose. Ego abasizo cyane urubanza kandika, ariko rero zakiranga nizo guterekera n'ibyo bandi byazo kurangana ibyo kabisa umurira muri ndi. Okay, reka tugere kurahana. Biravugwa neza yuko tudahengesha nje tudaciye kure hariya nino, hari ibivugwa yuko abakirisu bari gutatu. Hari abakirisu bizerera mu madini, hakabaho n'abakirisu bizerera ku Mana, hakabaho n'abakirisu bizerera mu bitangaza. Ivyo ushobora kubidutandukanyiriza? Abizirira mu Mana bizera no mu bitangaza. Kuko kwizera mu bitangaza, kwizera mu bitangaza niko ahubwo navuga kuri mu bice bibiri, arabo kwizera ibitangaza byo hanze y'Imana, hari n'abandi bikuze ibitangaza byo mu Mana. Amabizirira mu madini nabo ni benshi, niba abandi bajya gusenga batazi n'ibyo bagiyemo, abo n'abanyedini n'abanyamigenzo. Rero mu by'ukuri abo baricakeneye kumenya Imana iyindi ncuro. Yego biramaze gushika ukibaza yuko canke biramaze gushika ukaronka umuntu akubwira ko we adatahura ko Yesu ari Imana? Ntabo nkunda kubona Yesu ndababonye two no bereka kungene Yesu ari Imana. Hari abavuga ko Yesu atari Imana, Yesu ari intumwa. Uburenganzira bw'abari, ariko ko kwizera kwawe ni gutahura gukeye. Buryaci bw'umuntu wese neza umugayire ibyumviro vyiwe niko yigishijwe, niko ameze. N'ubugeni uhuye n'umunizirima akubwira ibyamuzirima yuko ari byo by'ukuri kubera iki yigishijwe yabikuriyemo. Rero uhuye n'umuporoti nawe akubwira ati twebwe ibintu mukuri n'ibyo by'ukuri. So rero umuntu nk'umugaye cyangwa umusuzuguro cyangwa umucozi icara muyage umwigishe, so nawe akwigisha umutahuza niko bigomba kumera. Okay, reka tugaruke kuri iki naco, ikintu cyo kunywa inzoga. Burya kunywa inzoga ni icyaha cyangwa se icyaha? Icambere sinzi ngo ni icyaha, ngo bavuga ububi bw'inzoga. Mu bitabo c'abacamanza 13 turumva Manowa ko yagendewe n'umumarayika, hamubwira ati wewe wa mudamu we ntuzure inzoga, hamuza ati ntuzure ibintu bamwe biboreza uzobyara umwana w'ubushobozi. So bisigura ngo aho nyine hari akantu gakomeye. Ikindi nacyo kigira kabiri, hariho mu migani gice cyaho ca 200 haravuga ngo umuntu wese banywa inzoga nta bwenge bagira. Kandi biriko tubuza ngo itudandahigwe za vino biboreza n'ibindi. Rero ibyo byonyine birasigura ko inzoga atari ikintu ciza. Kandi kigira kabiri, inzoga ni dayimoni, irimo impwemu mbi. Dayimoni, inzoga ubwayo ni dayimoni, ishobora gutuma impumura n'inzoga n'ibintu bibana. Uko nabona ikiyagira mu mutwe, kugira impumura nayo ikiyagira mu mutwe mubi. Gusa we nuko tujana horo nziza tukumva nyene
twishimiye ibyo turimo, Imana ikaduhuza n'iby'ubugingo bimeze bakweto. Hari abavuga ko igisirimba mu rusengero ari kujagara. Ekaye Uvuga ko ekaye simba ni cyiza. Hari abavuga ko mugazo critique ndibaza amaze kuziroha uburenganzira bwa okay kwambara imini ku bana babigeme no kwinjira mu rusengero ni satani. Ni satani bate ibe barimo kwambara baje guhindura abantu kubera batuma abantu babifuza n'umusengero y'abantu bafite imitima mitoya bikifuza cyo ni mu kabare no n'iki. Okay kurongora abagore babiri ku mugabo ni bibi mugasi cyaha ni bibi rero ni icyaha uwo dufasha kudutandukaniriza icyaha nikosa bivuga ngo mwabaye umwe kandi muzobakaramata muzobana karamata. Adamu na Eva none byari bishoboka Adamu Imana niba yamuremeye abagore benshi kuko yamuhaye umugore. Ariko hari bivuga ko Adamu yarongoye abagore babiri. Ibyo bindi nibyo ndabyansi uzo zitunabiganira ahubwo mwereke bijya bintu n'ibitabo ntabwo bisigura ndako ndabizi ubu bisigura ko umuntu bari gutora n'abantu bagira ubushakashatsi basomye ibitabo bagira ubushakashatsi bwo gukora muri Bibiliya bakagura ikintu rero ujya mu bavuga ngo namango ni miracle ntabwo ari ibyo ni abazungu babigira nk'icitwazo cyo gushaka kwerekana ko batagomba gukandamizwa. Ariko abantu babigira kitwazo n'abantu bagira ama divorce niyo baca babyitwaza nk'uko menga na Adamu yagize divorce kugira ngo bumve ko bishigikiye. Ariko dusoma Bibiliya tugasoma n'ibitabo byose nta namwe tubironka uretse tubironka mu bitabo by'abagabo babiri bandi tubyumviye bari bari kumwe bitwa ngo basisangutse. Ariko tujye gusoma mu bitabo byose byanditswe muri Bibiliya nta namwe tubona yuko Adamu yigeze agira umugore wa kabiri. Niwe rundira Bibiliya zimeze nakoze ubushakashatsi kw'ico kintu maze amezi 3 ndiko ndagikora ku bushakashatsi ntabwo ndigira ndiko nsoma ibitabo bitandukanye sindigira mbona ukuri kw'ico kintu. Tubone kuri iki naco hari critique za mu myaka 2 yaheze 2-3 mwari mufitana amakimbirane na Chimamanda Moses akunda kritika ko cyane ubu vyarazimwe vyaraheze benshi bakavuga ko ari content muba mwakora kugira ngo bibakuze kuri wewe ubu byarahagaze bakabavuga ati ubu ku mbuga ntibakubona kubera vyahagaze ubivuga kwiki mvuga barambona kuba byahagaze ahubwo ndashima Imana muhezagire Moses ko yarahagaritse no kuri Imana kuba umugisha Imana muhezagire ko yarahagaritse ubona amahoro menshi ibanda muri politike yawe kuri n'ukuri asha bandanye hari biriya kabisa bacafise agahenga ubu hariho content nabyo ubu hari agahenga amakuru bafise ntibazi uburyo reka tugere kuri iki naco tugenda kurangiza abaririmbyi kazi b'indirimbo mpimbaza n'abaririmbyi hari bivugo yuko ivyo bakora batabikora mu kuri mu rusengero rwawe urafise abaririmbyi n'icyo kintu umaze kubona ibanga ry'inyegeje mu baririmbyi baririmbyi afise imitima ikomeye umuririmbyi ashobora gusambana akaja kuririmba urabakinira ko ariko si umuririmbyi gusa muri rusange n'umunyeshinge nkaho arabikora umuntu agira intege nkeya ntabwo ari uwo gucibwa n'urubanza icaha si ingeso icaha ni dayimoni bayizingiye mu muntu rero uwo muntu icyo agomba gusa ni gusengerwa gusa niyo mpamvu biri gusaba gusengeranire shira abandi manza kuko natwe dukora bimwe mu bisa navyo rero kubyacibo umuntu agomba kwigishwa cyane namayebuze kenshi gukora mu buryo bw'impwemu ntabwo ari kuvuga yamuca gutira ibicuma inyigisho nyinshi z'impwemu habwa muri wewe zigatuma ubumenyi uhabwa bw'impwemu rero umuntu aterakizwa neza biramugora usanga atambikije ariko umaze gushika ku musaraba icyaha kirarura kuvuga ngo nimba twarapfanye na Kristo tukazuranwa na Kristo ntitugomba kuba baja bibyaha rero ujya umuntu akora ibyaha n'ibiki ategwa n'amadayimoni kibuye turiko iragutse ageze kwigana iragutse kwimiyaga n'ibintu byo dayimoni umuntu ashaka gukizwa Paulo yavuze neza shaka gukizwa shaka gutera intambwe shaka gukora ibyiza nibikantanga imbere ubusubira ngo umunyantege nk'abaho ariko umunyantege nkafise umutima wo kwihana w'Imana yamugiriye bakazi kandi ikamutabara. Urakoze pastor. Reka tugaruka ikiganiro cyacu hano ariko twongera tubatumira gukanda subscribe hama commentaire benda bikeneye nimba watawe kino kiganiro gushika aho kigeze
nari kumwe na Pastor Egide Mukristu, umwe mu bakozi b'Imana, nakorera no ku mbuga ngurukana bumenyi za Facebook, YouTube, urashobora gusanga aho ubutumwa bwiwe maze ugakiza. Izina ni Egide Mukristu. Murakoze cyane mwadukurikiranye guhera ku ntango gushika tugarukiye, murakoze cyane.